kwezi kwa gatatu ni ukwezi twatanguye hari amajambo menshi. Twagutanguye bavuga intambara ya muri Kongo nubirabandanya. Twagutanguye Abarundi bamwe bamwe umutima uhagaze. Mugana ngo ndababwire yuko turi miliyoni 15. Jera mariko ndabaza abantu. Mbe kubera iki tuvyara abana 8 batandatu ugasanga wewe uri umuvyeyi ntiwateguye uwo musoda. Je n'ubundi ababaza. None wewe uvyaye abana 8. Nta numwe wateguye muri abo 8 ngo azoba musoda. None ndazo gukingira. Ugacuvuga ngo leta nidukingire. Leta nikoresha abasoda za numwe. Kugomba kwikuramwo. Mugabo wewe ufise abana 8. Nta numwe wateguye kuzoba musoda. Hanyuma ngo leta dukingire kandi nayo ikoresha abasoda zana babiri umwe baje ku rugamba. Je ku rugamba sinarutiye kuko kuvisiremwa intambara zamyeho ugome mu mpinyuze soma mu bwuzure bwa kera ni imbere yuko Yesu kizaza ku isi murabe intambara zabaye hariho n'igihe Imana ariyo yizira kuziheza. Nico gituma tuvuga tuti iyo uri urazana abantu ku isi bahe akazi bazokora. Uvuga uti wewe uzoba umusoda, uzoba umuganga, uzokwiga iby'ubutunzi, uzoba umucamanza, wewe uzoba umurimyi, umugoronome, uzobiki. Ubapange. Apana bose ko baguma muhira ugasanga abana mu gisagara birirwa mu butambiro bwo mwijoro. Ugasanga abana banyura umugi. Ugasanga abana ni maraya. Aho gupanga uti urabona twubatse inzu nziza ikeneye umunyezamu. Umuntu uzana bamunyezamu ubuhiri jya mu gipolisi. Rero bavuze umutekano genda kubaza nti umechangia nini mu mutekano wafashije iki? Apana ibyo kuvuga ngo inkozi y'ikibiri ufise 8 zana babiri baba forume cyangwa bategure mugavyanke wabateguye. Rero ku mahoro turashima ngene bimeze muga turanakwirikirana burya iyo inzu y'umubanyi iri kirasha ugwize ibizimisho. Inzu y'umubanyi hiye ugwize ibyo kuzimya yiwawe ni Kirundi kuko umuyaguje ubigururira ku nzu yiwawe igasha. Nico gituma mumvise Kongo ifise ingorane ubu ruritereza kujamwo nta wundi muti.